tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Haleluya. Oh, haleluya. Imana ishimwe cyane. Nsomera Actes des Apôtres 4 were kuri 26. Vuga ati umuntu ahagurutse kugwanya umugambi w'Imana kuri jewe, uwo si umwasi wanje, ni umwasi w'Imana. Uwo si umwasi wawe, n'umubone nk'umwasi wawe. Nta mugambi wawe aje gutwara umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Hano uwo si umwasi wawe, ni umwasi w'Imana. Somera uwo murongo. Oh, kazotaraba ngo abami bo mw'isi batonze urugamba, n'abakuru bakoraniye hamwe. Askataraba kugwanya uhoraho n'uwo yarawanuje amavuta. Umviza bahagurutse kugwanya nde? Uhoraho n'uwo yarawanuje amavuta. Ariko avuga Yesu Kristo. Kandi kuvyukuri muri iki gisagara Herode na Pontiyo Pilato hamwe n'abanyamahanga n'imiryango ya Isirayeli askatarabaye bakoraniye kugwanya umushumba wawe yera Yesu, uwo warawanuje amavuta. Shaka wigerezaho. Reka ndabaze muri context ngaha. Intumwa igihe zaguruka zitangwa kuvuga ubutumwa i Yerusalemu, zavuze ubutumwa, ziravuga ubutumwa. Vuba gatonya ziko zirabivuga, birivuga ngo Petero na Yohana bari baduze mu rusengero, hama bageze ku irembo ryitwa Ryiza, basanga yicaye ikirema cyari kimaze imyaka 40 kimugaye kiri ngaho. Hama hari igitangaza ngaho, icyo kirema kirahagarara ku birenge byacu. Hama iyo nkuru ikikwiragira ahantu hose, abantu benshi barizera Yesu Kristo. Ibintu inkuru ya Yesu iruzura ahantu hose. Hama bica bishikira abaherezi b'ico gihe, abafarisayo b'ico gihe, Herode hamwe na Pontiyo Pilato biramushikira. Hama birashikiriye baca bahaguruka kugwanya ishengero mu buryo bukomeye. Kubera iki? Bavuga ati abantu batawe gukora ibitangaza nk'ibi vuba cyane, abantu bose baza kubakonderera inyuma. Baca bagaruka kuvuga ati ivuga butumwa nirisubire, ikirushije coco niyege n'umuntu asubira kuvuga mu izina rya Yesu. Baca bahamagara Petero, bahamagara na Yohana, babashira ngaho, batangura kubasambisha. Bababwira ati umviriza, ninde yabaye ububasha bwo gukora ibi? Na barababaza ati none ibi bisaba ububasha? Ni Yesu yaturungize. Hama barasubira babaza ati none mwebwe n'ubuhe bubasha bubatuma gukora ivyo? Aca babwira ati umwe Yesu mwabamba, umwe Yesu mwica, niwe yatumye iki kimuga gihagarara. Ishengero ryari ahantu ryiyugaranye, babatwaye abarongozi babo Yohana na Petero. Sinzi ingene ishengero abacimwa akantu ati business y'imishaha si twe twayizanye. Iki gikorwa cy'ubwami bw'Imana si twe twagitanguje. Igikorwa kivuga butumwa si kiwacu, ni cha Yesu. Baca baja mu masengesho bavuga ati data, umviza amasengesho basenze ngaho. Baca bavuga ati data, ati raba abami bo mw'isi bagurutse kugwanya umusavyi wawe. Nibavuze ngo wagutse kugwanya ishengero, nibavuze ngo wagutse kutugwanya. Bavuze ati raba abami bo mw'isi, Herode, Pontiyo Pilato, abakomeye bagurutse kugwanya umusavyi wawe Yesu Kristo. Bagurutse kugwanya ubutumwa bwiza, bagurutse kugwanya wa mugambi wapfira. Imana ikirabumviriza, irikirumva ati bwa bundi baratahura ko igikorwa cy'Imana atari ikiwabo, baratahura ko uyu mugambi w'ubutumwa bwiza atari uwabo, baratahura ko ibintu ari jye nabitanguje. Nabo bari ngaho baca batangura gusenga bavuga ati Mana,
turagusabye ikintu kimwe, uduhe kuvuga ubutumwa bwiza, uduhe gushira amanga, uduhe gukora ibitangaza n'ibimenyetso. Bibiliya ivuga ngo bagiheza gusenga ahantu bari bicaye haratigita, kubera ko Imana irekura ubwo bushobozi, kubera ihuye n'umuntu atahura ngo igikorwa cy'Imana si ikiwanje, uyu n'umuntu atahura ngo uyu n'umugambi Imana yatanguye si iby'iwanje. Ahuye n'umuntu, Imana ihuye n'umuntu avuga ati ibyo bintu ndiko ndakora ibi ntibyatanguranye nanje, byatanguranye n'Imana. Alo ikintu cyose gikenewe kugira vyavase, reka ndabayibanga bari Imana nurekuriwe ku buri kintu na kimwe ijuru rifise igihe uri muri misiyo y'ijuru. Ndasubiramo, nurekuriwe ku buri kintu na kimwe kiri mu ijuru mu gihe uri muri misiyo y'ijuru. Ndasubiramo, nurekuriwe ku buri kintu na kimwe ijuru rifise mu gihe uri muri misiyo y'ijuru. Nimwanyumva neza, igihe watanguje entreprise y'Imana, Imana yakubwiye ikintu ukora ukagikora. Igihe watanguje ruferina, ari Imana yakubwiye kuyigira. Igihe watanguje ministere kanaka, ari Imana yakubwiye kubitanguza. Nurekuriwe ku buri kintu na kimwe ijuru rifise rigifise. Uri muri misiyo y'ijuru usapotingwa n'ijuru. Kazarabaya, uri muri misiyo yiwawe uzokwigwanire. Uri mu bintu wewe watanguje uje mu fighting, ukagira umugambi wewe, kuko turayikuye kugira imigambi. Wowe ukagira imigambi ukavuga ati ngombe nubaka inzu canke ngomba nkore kijya nkorera kiriya, hamagaguruka umuntu kukugwanya, shiramwe ingufu zose ufise kwana nawe. Mugabo Imana ikaguha vision, Imana ikaguha ikintu, Imana ikakubwira ivyo ukora, Imana ikakubwira iyo uja, Imana ikakubwira umuntu uja kwevangeliza, Imana ikakubwira ikaguha ikintu, hamagaguruka umuntu kukugwanya. Ikosa mu kwimvira kugwana nawe, ikosa mu kwimvira kwisha kuri plateau ahantu ugwana nawe. Haleluya. Wewe ukora iki none? Very simple, ukora ibibagize ati mwami Imana raba abantu bagurutse kugwanya umusavyi wawe, yamaye umugambi ashaka kurangura mu isi, yamaye umugambi w'abantu agomba gutabara mu isi, yamaye umugambi w'abantu agomba guheza inzara mu isi, yamaye umugambi. None raba hagurutse abakuru bo muri nose kugwanya umugambi. Ijuru rizosapotinga. Nimba azokenerwa umuntu, ijuru rizoguha umuntu. Nimba azokenerwa amafinanse, ijuru rizoguha amafinanse. Nimba azokenerwa ikindi kibanza, ijuru rizoguha ikindi kibanza. Nimba azokenerwa anointing, ijuru rizoguha anointing. Rikeneye gusa umuntu amenya ngo ibi si ivy'iwanje, iki ni igikorwa c'Imana. Iwa c'Imana rero ni ikihe? Ni ikintu cyose cyatangwanye n'Imana ikagiha umuntu. Abantu bafise ibintu vyatangwanye n'Imana ikabibaha, mumbwire amena. Nushobora kuzibigwa, believe me, wozibigwa mu gihe utamenye wishize ahantu ugwana n'umwasi wa vision y'Imana. Ninde yose yopomora ivy'Imana ikirubaka? Ninde wagarika ivy'Imana iriko yasunika? Reka umugambi w'Imana, Imana ni ushikiriza abantu, ushikiriza amaboko yayo. Harabashatalaba, ariko aracamwo ibindi bintu. Umusumwe Dawidi mu bahungu biwe ntuze hagwa mu muhungu witwa Abusalomu, avuga ati jewe ngombe ntere kudeta papa, ubugararije umuvyukamo. Hama akora ibintu vyinshi gushika Abisirayeli, imitima y'Abisirayeli arayiba, arayikura kuri se Dawidi ayizana kuri we, kuri Abusalomu. Gushikaho muri timu umuntu umwe yarakomeye cyane muri timu ya Dawidi yitwa Ahitofeli, yari umunyabwenge bwo hejuru rwose. Nawe nyene arabakonvenki gukwikira Abusalomu. Dawidi umunsi yumva ayo makuru ati Ahitofeli yagiye ku ruhande rwa Abusalomu, aca aracika intege, aca abwira abantu asigaranye atuviriza ngo duhunge tugende ku misozi hariya hejuru, tugende twicareyo, kubera Abusalomu niyashika ngaha araza kutwisha twese atumare. Aca afata inzira acitse intege, ababaye araduga. Ngari karaduga aribuka ko umunsi umwe Samweli yinjiye mu muryango kwa Esayi, aravuga ati nje kurobanura umwami, nje kurobanura umwami ngaha. Dawidi yari yibereye inyuma y'intama, niyarazi nabyo yari yasengeye Imana gusa yarashaka umwami w'Abisirayeli.
Dawidi birivuga ngo bamutumbura inyuma y'intama, hama baramuzana bamusuka kwa amavuta. Mbega bitangujwe na Dawidi? Eka. Mbega bitangujwe na Samweli? Oya. Bitangujwe nande? N'Imana yashaka umwami w'abantu bayo muri Israeli. Hama Dawidi sindi ngiravyibutsa ageze hejuru y'umusozi, avuga ati sha mbwa naho mpunze turi bake, ariko Imana ibi ni umugambi w'Imana. Kuba ndongoye iki gihugu uri n'umugambi w'Imana, sije nishize ngaha. Atangwa kwibuka amatema yaje atandukanye, ingene Sauli yarondeye ngira mwica biranga, ingene ibintu byinshi vyarondeye mwica biranga. Hari muri imwe yavuze ngo izo imbuto ntibungwa, barondeye ngira bamwica biranga. Na musumwa cyari yimvira, uwo mwanya ari yimvira ati none n'amavuta y'Imana n'umugambi w'Imana mu vyimviro vy'Imana bya Salomo arongoye irihanga, mu vyimviro vy'Imana ni jewe ndongoye irihanga. None why ndiko ndahunga umuntu Imana itemera? Why ndiko ndahunga umuntu w'umuroberi mu maso y'Imana? Acagira isengesho risanzwe ati Mana, uhereye no munsi ubwenge bwa Ahitofeli bucika ubucucu. Niko gambera Abusalomu Ahitofeli yatanze ijambo gutya, abantu bose bacavuga ati Ahitofeli utanze ijambo ry'ubujuju bwa mbere ribaho. Wibaza ko ryari ijambo ry'ubujuju? No, hari isengesho Dawidi yagize, yavuze ati iki gikorwa si ciwanje, igikorwa ni c'Imana, je nasizwe amavuta ndungikwa kurongora irihanga. So Abusalomu ndashwago urazi ikintu cyaciye kiba Imana. Abusalomu unanarije nako Ahitofeli wanarije conseil yatanze yari nziza, yari mu wisdom, yari ikomeye cyane. Mbwa Imana ikirayifata ikitanga nabi mu vyimviro byari ko arayumva, itanga nabi bacha yumva ari ubujuju gose, ntagira umwe yemera. Kubera iki? Ikintu cyose cyitwa umugambi w'Imana kigwanirwa n'Imana. Nagome nduru umuntu ngaha avuga ati pasa je mu bintu Imana yampamagariye, ngafise ubwoba bwavyo. Nico kibazo nyine ufise, uri kugwana ivyo utategeza kugwana navyo. Tuza ugame vyemplike mu Imana, hamutuza ugame kaze tarabaye. Abantu bamagara ibintu mumbwira amena, abantu Imana yahaye amavizo mumbwira amena. Apana kugwara umutima wa vizi Imana yaguhaye, apana kugenda na stress y'ikintu Imana yaguhaye. Why wogenda na stress kukintu Imana yaguhaye? Umugambi w'Imana utera stress, umugambi w'Imana uzana amahoro. Ibintu Imana yagutumye bizana amahoro, ibintu Imana yagutumye bikuzana gutuza. Ngaho uroye ahantu ubigwanira, uroye ahantu fightinga kuri ivyo, uzoruha, uzogwara na hypertension, tuzogutora umunsi umwe wahenutse, stress zakumaze. None ugira iki wewe bumusenzi gusa? Uwe n'ikibazo ku mavi mu izina rya Yesu Kristo. Father ndakwemplise muri kino kibazo mu izina rya Yesu Kristo. Father ndakwemplise muri kino kibazo mu izina rya Yesu Kristo. Father ndakwemplise muri kino kibazo. Uzotangazwa n'ingene nyinshi zoza. Ati pastor none kubera abantu benshi ibintu biragora, ni kubera bari ivy'imigambi vyatangwe ari umugambi w'Imana hama barawiba. Yatangwe ari projet y'Imana hama barayiba bayigira iwabo. Imana umunsi mwe bahuye mubwira ati genda ukora ibi, harasenga Imana imuha projet hama aci imisi ayigira guyiwe, ayigira iwiwe. Imana yamuhaye kazi hama kagira guyiwe. Imana yamubwiye ivyo akora mu nyuma bigira guyiwe. Imana yamubwiye ikintu kanaka atanguza hama Imana arafata arakiyaka akigira ikiwiwe. Nicyo gituma cyakuruhishije, nicyo gituma cyakunaniye gushitsa. Umviriza biroroshe, gisubiza Imana. Vuga ati Imana ndagusubije ibintu vyawe, Imana ndagusubije ibintu vyawe, Imana ndagusubije ibintu vyawe, Imana ndagwaye ibintu vyawe, Imana ndagwaye ibintu vyawe, Imana kiri ibintu vyawe. Aha, urayimplise kandi urayinjijemo kandi rero Imana rero ngaho urayinjijemo. Biriva ngo mureke Imana ikure hasi, abansi bayo basanzare ngo yatumure kujya umwotsi utumukira mu kirere. Praise God. Mugabo abasi b'Imana ni bande? Nabasi umugambi wayo, akaba umugambi wawe nabasi bawe sabasi b'Imana. Mugakaba umugambi w'Imana nabasi b'Imana. Umuntu wese aguze kugwanya umugambi w'Imana acitse umwasi w'Imana. Urazi bizomubako azotumuka nk'uko umwotsi utumukira mu kirere.
wibaza ko Imana yonanirwa kuzigama ikintu yaguhaye? wibaza ko Imana yonanirwa kugwana ikintu yaguhaye? ushobora gusa kuba warakigaruriye kandi waracakiriye ukigira gwawe. Byatanguye ari ivy'Imana, byatanguye bavuganye n'Imana, byatanguye mbere wahaye n'amasezerano Imana, byatanguye ari umugambi vraiment w'Imana. yaguhaye ability wayisavye uvuga ati Imana ni wayima kaze karabaya. Musi umwana arasenga abwira Imana ati Imana je ni wama umwana nzoshinda mu gushikanira azobiwa. Ni kimwe ikintu gutangura Imana kukikuragiza, ni kimwe Imana kukiguha kugira ukijere ugikoreshe nga ntuzokwigira wibagira si iki wawe. None ucyo gira iki biroroshe gisubize nyene cyo hama igihe cyose usenge kugira ngo aje muri ivyo, aje muri vyuka mu gatondo fati iyo business wizira kwawe n'Imana vuga ati Imana ndakwemplitse muri iyo business umunsi mu izina rya Yesu Kristo. Abakriya baza kuza ndabakwemplitsemo, ama negociations aza kuba ndayakwemplitsemo, ibintu byose biza kuba uno munsi ndabikwemplitsemo kuko igikorwa ni iki wawe. Hamuci wambara neza ugende ku kazi uruhutse, ugiye nk'umugestionnaire, ugiye nk'umujera, ugiye nk'umuntu agiye gutunganya ibintu by'Imana. Praise God. Takarabasharabaye. Ushobora kubona amataka atandukanye nk'uko vyabaye, hakaza ingunza, hakaza imiyaga, hakaza ibintu bitandukanye. Apana kugwana navyo kuriko babana n'umugambi w'Imana, banu Imana. Apana guhaguruka ngugwane navyo. Giriki cyumuvyura ati hey, nubona ko ingunza ziko zirahagarika umugambi wawe, nubona ko imiyaga ihagarika umugambi wawe, iyemplike mu umugambi. Uzotangazwa n'ingene ibintu uzogenda ubona vyikubura ku nzira yawe, vyikura ku nzira yawe, vyikura ku nzira yawe, vyikura ku nzira yawe. Hanyuma inyuma ya byose ntibizokomeza wewe, ntibizohicubero wewe, ntibizobwishime wewe, bizogwa gushima Imana kuko ni Imana yuwase umugambi wawe. Urazi gituma usigaye ukakaraye utashaka n'umuntu agukorako ivyari vy'Imana wabigize ivy'iwawe. Urazi gituma usigaye uri umingura gahe gose Imana gushize mu maboko ibintu bikomeye ucyubyitira ngo ni ivy'iwawe. Cyo gituma nta grace kibirimo, cyo gituma nta faveur kibirimo, cyo gituma nta mugisha w'Imana ukibirimo. Why? Ni kubera ivyari vy'Imana warabinyaza Imana ugira ivy'iwawe. Hamwe munsi bisubize nyene vyo. Naje kukwigisha bisubize nyene vyo. Kubisubiza nyene vyo nibisigura kutakubandanya ubijera, nibisigura kutabandanya ubikordona, nibisigura kutabandanya ubikora. Mugabo naho bandanya ubikora, ubandanya ubikora uri conscient ya nyene vyo. Ivyo ashaka mu consulter igihe cyose. Vugana nawe ushaka iki? Tugeze ngaho ugomba ko bigenda gute? Tugeze ngaho ugomba ko tubikora gute? Bimusubize. Utwo dusinye twerekana yuko uri conscient ko ibintu atari vyiwawe. Intumwe igihe zari zihagaritswe ntizaciye zivuga ati okay turabivuyemo, cyangwa zivuga ati okay reka tubwire nyene vyo kuba tubuje kuvuga ubutumwa bwiza. Hama baje kubwira nyene vyo irazi ivyo yagize, yaciye abongera ubushobozi, abaye inkomezi, abaha amavuta gukora ibitangaza, acara barongeka. Kubera iki? Igihe cyose uri mu miso y'ijuru, ikintu cyose ijuru rifise rizokiguha kugira ngo ukore miso yaryo neza. Narahezagiwe cyane. Nshuti yanje, uko ndiko tubana n'umugambi w'Imana. Hari abantu bafite umugambi w'Imana ukomeye mu buzima bwabo, hamuka batera ubwibone. Kubera iki wabateye ubwibone? Ni kubera uwo mugambi ukomeye cyane w'Imana bawugize wabo. Hari abantu bari bafite amasezerano akomeye cyane yabateye ubwibone. Uwo mugambi wari ukomeye biro tuva ntibagihagaze muri wo. Kubera iki? Wari ukomeye nivyo, wari munini ya nivyo, mugabo baciba wituye wabo, baca bumva n'abantu bakomeye cyane. Imana kugize umujera wavyo, yakugize umubwiriza wavyo, yakugize umubwiriza w'icyo gikorwa, yakugize umuntu ajera icyo kintu. Alors nezerezwa nuko wabaye umujera mwiza, nezerezwa nuko waba umugestionnaire mwiza, nezerezwa nuko wakoze ivy'Imana yari kwitezeko. Kuko kuri wa munsi bizo biriba ngo Yesu azoguhamagara akubwiye ati kaze mukozi. Vuga ati ndi umukozi wiwe. Ashokubwiye ati kaze wa mukozi w'umwizigirwa we. Kubera iki? Wakoranye ivyiyumviro karabasota labaye, wakoranye ivyiyumviro vyuko ni taranto wahawe kugira ucuruze. Ivy'Imana gwaye ni taranto nyeneyo
azoza kukubaza ingene wayikoresheje n'inyungu wungutse iyo ariyo. Kumubwira ngo nawe n'ama obstacle nazovyumva kubera iki yari prêt kukugwanira, yari prêt kugwanira umugambi wayo, yari prêt kugwanira ivyo yakubariye. Amen. Thank you, Holy Spirit.